Praise the Lord, everybody. Imana nihabwe icubahiro. My name is Omar. Nitwa Omari. I am an evangelist. Kabandi umuvugabutumwa. It is my pleasure to be together with you today. Numunezero mwinshi kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Today I'm going to teach about the two pillars of salvation. Uyu munsi ngiye kwigisha inkingi zibiri z'agakiza. Those are nazo nizi: confession, ukwatura ivyaha, and repentance. n'ukwihana. There is also the word of God that is found in the book of Proverbs. Hariho ijambo ry'Imana riboneka mu Migani chapter 28, 28 verse 13. umurongo wa 13. Let's read. Reka dusome. Proverbs Imigani chapter 28, 28 verse 13. umurongo wa 13. He who conceals his sins ufukapfuka ibigabitamyo vyiwe doesn't prosper, ntazoronka umugisha, but whoever confesses ariko vyihana akabireka and renounces them akabireka finds mercy. azogirirwa ikigongwe. The word of God is calling us not to conceal the sins. Ijambo ry'Imana riduhamagarira kwatura ivyaha vyacu. You know, all around the world, murazi hirya no hino kw'isi, in many churches, mu mashengero menshi, some Christians commit sin, abakristo benshi baracumura, and they try to cover the sins they've committed. kandi bakagerageza kunyegeza ivyo vyaha vyabo. God doesn't like this. Imana ntabwo ikunda ivyo. God is ready to forgive you. Imana iriteguye kuharira. God doesn't hate the sinner, Imana ntabwo yanka abanyavyaha, but he hates the sin. ariko yanka icaha. When a sinner commits a sin, Iyo umunyavyaha akoze icaha, what he has to do is to get closer to the Creator ico yokora nuko yokwegera umuremyi wiwe for forgiveness. kugira ngo ahabwe imbabazi. God is full of mercy. Imana yuzuye imbabazi. He's ready to forgive your sins. Iriteguye guharira ivyaha. But what you need to do ariko ico utegerezwa gukora is to repent n'ukwihana and confess of your sins. no kwatura ivyaha vyawe. How do you feel in your heart Ni today? gute wiyumva mu mutima wawe? Maybe there is a sin or hidden sin. Hoba hariho ivyaha binyegejwe. This will prevent you from receiving the blessing from heaven. Bigatuma utaronka imigisha ivuye mu God is ijuru. ready to bless you Imana iriteguye in whatever kuguhezagira you do, mu vyo byose ukora, wherever you are, aho uri no hose, matter what kind of sins you committed in your earlier life. ivyaha byose waba warakoze, God is going to forgive you. Imana igiye kuguha What's ikigongwe. required now Ico usabwa is to get closer to God n'ukwegera Imana, and repent hanyuma and ukihana, confess. ukatura, Tell to God, ukabwira oh my Imana, Lord, mwami, I repent my sins. ndihanye ivyaha I confess vyanje, them in front of you. ndavyatuye imbere I need your yawe, forgiveness. ndakeneye I imbabazi, need your mercy. ndakeneye ikigongwe. And cleanse me with your holy blood. Nyoza ukoresheje amaraso yawe yera. God is ready to forgive you. Imana iriteguye kuguharira. Maybe you feel in your heart Vyoshoboka yuko wiyumva mu mutima, there is here the inner voice that is telling you hariho ijwi ryo mu mutima wawe that it's ririko too rirakubwira, late. ririko rirakubwira It's too late. ngo harengeranye, You can't get your ngo salvation. ntiworonka You agakiza, can't get ngo forgiveness. ntiworonka imbabazi, You no more mercy upon you. No more. ngo nta kigongwe kigihari. This is the devil's mission. Ico ni igikorwa ca Satan Satani needs you to die in your sin. kugira ngo upfire mu vyaha vyawe. Repentance, Ukwihana, confession, ukwatura those ivyaha, are two pillars of our izo salvation. nkingi zibiri z'agakiza. Yeah, I know that you received Jesus Christ. Ndabizi You received Jesus Christ in your life warakiriye Yesu Kristo mu as your buzima Savior bwawe and King. nk'umwami n'umukiza wawe. But it's not just this curious today. You need to repent. You need to confess your sin. Utegerezwa rero kwatura ivyaha vyawe uyu munsi. I am not accusing you. I am not accusing you. Ntabwo ndiko I am ndabarega, not judging. ntabwo ndiko ndabacira urubanza. Judgment is for Jesus Christ only. Ni Yesu Kristo wenyene. He's Jesus Christ who will judge us. Umucamanza niwe Yesu Kristo But aducira it was urubanza. to remind you Kwari ukubibutsa that there are two pillars of salvation. hariho inkingi zibiri z'agakiza, Repentance and confession. kwihana no kwatura ivyaha. And you can feel maybe the inner voice telling you that it's a high time to confess. Wo kumva ijwi mu mutima wawe rikubwira ko arico gihe cyo kwihana. Don't scare you.
nukuri ntwipfishe ubusa Don't quench the Holy Spirit. ntuwanke mpwemu yera Holy Spirit is there to remind you about the sin. mpwemu yera ariyo kugira ngo akwibutse ivyaha He's there vyawe to call you for salvation and mercy. aguhamagarira kugakiza n'imbabazi. This is your high time then. Iki nico gihe cawe I gihambaye. don't think what you are going to judge or decide. Ntabwo nzi ivyo ugiye gufata nk'ingingo. There is a freedom in God. Hariho umwidegemvye mu Mana. The choice is yours. Amahitamwe ni gwawe. After reading the verse, you have seen that we should not conceal the sins. Nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana twabonye yuko tudakwiye kunyegeza ivyaha vyacu. But we have to reveal and confess them and renounce them, Nitubigaragaze hanyuma tuvyature. so that we may receive the forgiveness from our kugira ngo Lord. turonke imbabazi zivuye ku Mana. Now this is your choice. Aya niyo mahitamo yawe. Maybe it may be the last time. Byoshoboka yuko arico gihe cawe You never cyanyuma. know that this is the last day for you. Ntabwo uzi ko ari umunsi wa nyuma wewe. But it's not what I wish you. Sibyo ndakwifuriza. I wish you to be in heaven one day, Ndakwifuriza kuzoba mu ijuru umunsi umwe. in that kingdom, Mu bwami bw'ijuru. peaceful kingdom, Mu bwami bw'ijuru. where there will be no more sorrow, Aha tamibabaro. no more cries, Nta marira. no more hunger, Nta no nzara. more poverty. Nta bukene. Everything will be alright in the kingdom of heaven. Byose bizoba ari byiza mu bwami bwo mu You ijuru. are welcome to that kingdom. Muratumiwe mu bwami bwo mu The ijuru. kingdom is near. Ubwami bwo mu ijuru Jesus buri hafi. is just at the corner. Yesu ahagaze Jesus is calling. Yesu Holy Spirit is arahamagara. calling Wewe now. ariko arahamagara Where are kuri you? uri You hehe? have hidden maybe the sins. Maybe you've hidden the sins. Waranyegeje ibyaha byawe. This is your high time to repent. Nico gihe cyawe It cyo is your high kwihana. time to confess. Umwanya ukomeye wo kwatura. Don't feel it is just urging you. Mpwemu yera ariko Get araguhamagara. closer. Get closer. Egera. Your Creator needs you. Umuremye Jesus agukeneye. Christ is going to receive you Yesu agiye with kukwakira His hands. n'ibiganza vyiwe. I don't know what you are going to do, but the best way is to pass through Jesus. Sinzi ico ugiye gukora ariko inzira nziza nuko woca muri Yesu Jesus Kristo. Christ Yesu is the Kristo way, niwe nzira, the truth, ukuri, and the everlasting life. ubugingo You will buhoraho. never reach heaven without passing through Him. Ntabwo uzoshika mu ijuru udaciyiwe. He's calling you now. Ariko araguhamagara mu Pass through Him. Nuce muri we. Pass through Him. Nuce muri we. Jesus the way. Yesu niwe Jesus nzira. the truth. Yesu ukuri. Jesus the everlasting life. Yesu ubugingo budashira. I see. This is a high time maybe to tell you that God is going to forgive you. Nico gihe cyawe gihambaye ko Yesu agiye kuguharira. Don't miss this opportunity. Aya mahirwe Don't miss this ntagucike. occasion. Aya mahirwe ntagucike. Be blessed. Muheza gigwe. Let's pray. Reka dusenge. Oh, Holy Father who is in heaven, Yesu mwami uri mu ijuru. we thank you deeply Turagushimiye because bitangaje. you remind us every time Kuko wamutwibutsa igihe cyose about your kingdom, iby'ubwami which is bwawe. to come. Ubugiye It's kuza. about to come. Ugiye kuza. It's a high time to remember Numwanya ukomeye wo that kwibuka. we should not conceal our sin, Yuko tudakwiye kunyegeza ibyaha but we byacu. have to renounce them Tukwiye kubigaragaza for mercy. kugira ngo turonke imbabazi. Get salvation from you. Turonke agakiza kavuye Holy iwawe. blood of Jesus, Amaraso ya Yesu Kristo. cleanse ours, Turakwingiye. cover all the sins. Naze atwikira ibyaha Oh byacu. Jesus, Oh Yesu Kristo. receive those who are ready to repent. Niwakira abo bose Receive biteguye those who are ready kwihana. to confess, Abo bose baje bwa mbere. so that they will dwell with you in your Kugira ngo kingdom. bazobane nawe bwo mu ijuru bugiye Your kuza. kingdom is ready at the corner. Ubwami bwawe buri Jesus, hafi. you are to the corner. Bugereze hafi. Oh, cleanse us. Nuduharire Cleanse twose. with all the blood, all the holy blood of you. Twogeshe y'amaraso yera. You who has been maybe, but some people don't know that you have been crucified for our sins. Abantu benshi ntibazi ko witanze ku musaraba You ku byaha have been byacu. crucified on the cross of Calvary. Warabambwe ku musaraba Save me kugira ngo unkize and others. n'abandi. Those who believe in this will be saved. Abo bose bakwizera bazokizwa. Pray you in the name of yourself, Jesus Christ, because we believe you. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo kuko tukwizeye. Amen. Amen.